Tekano munezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Ndabahaye kaze mwe mudukurikiye muri uyu mwanya turi ku munsi wa mbere tariki ya 17 kwezi kwa kane umwaka w'2023. Tubikora iminsi yose tukabegeraniriza amakuru abavugwa cane mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi, yaba mu ntara no mu bisagara bigiye bitandukanye. Hari amakuru haba yaranyegejwe tubashira habona ngaha kuri imbonesha kuri Umuhuza TV, hari kandi abazunguruka cane ku mbuga ngurukana bumenyi ibimenyesha amakuru bitandukanye ariko y'ubusegaruka kuyaba ariko aravugwa cane mu gihugu c'u Burundi. Ndabizi ko mudukurikira muri henshi hagiye hatandukanye mu Burundi, mu bihugu bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Mwese ndabakengurukiye cyane ko mubandanya dukurikira mu vyo dushikiriza. Ndabasaba iminsi yose ko mwofyonda kuri subscribe canke sabone kugira muje mushikirwa n'amakuru yacu muri mubambere. Narakubiswe nsigara ndi inyama. Ni Miriam Ndayishimiye yakora muri Arabia Saudite. Muri aya makuru turagaruka ku bagore n'abakobwa b'abarundikazi baja gukora mu bihugu by'Abarabu, bavuga ko bahura n'ingorane nyinshi, harimo gufatwa ku nguvu, gukubitwa no guharanirwa amahera abakoreye. Baja gukora muri ivyo bihugu bavuga ko bagenda binyegeje baciye mu bihugu vya Kenya na Uganda. Ubu leta iherutse kwemerera amashirahamwe y'abarundi azoza arakira shaka kuja gukora mu bihugu vya Arabia Saudite no mu bindi vy'Abarabu, kongera akabakurikirana kugira ntibagire ibibazo canke babigize naho babafashe kubivamwo. Imbere yuko hashingwa ayo mashirahamwe byari bigoye kumenya aho abo bagore n'abigeme baca babatwara. Inshuro nyinshi ku mbuga hwaniro hagiye haragaragara ubutumwa bwo gutabariza abarundikazi bagorewe mu bihugu vy'Abarabu. Abategetsi bavuga ko bigoye kumenya ivyabo kuko baca mu nzira zitazwi n'amategeko. Hari n'inkuru zivuga ko hari n'abashikayo bahinduriwe amazina n'ibihugu bakomokamwo kugira ntibafatwe. Bamwe amabi bahabonera ani menshi. Naho bitavugwa cane, igitigiri c'abagore bafatwa ku nguvu bagataha kwibarukira abana b'Abarabu mu Burundi kigenda congerekana. Bavuga ko bafatwa ku nguvu n'abakoresha babo canke abo mu miryango yabo. Umwe muri bo yavuga ko yagiye muri Arabia Saudite agiye kurondera ubuzima, afise abandi bana kandi yabana n'umugabo. Ashitseyo avuga ko yafashwe ku nguvu na musaza w'umugore yakorera, akaba yaragize ati barantwaye ngo bagiye kundungika mu gihugu canje c'u Burundi. Umusaza wa mabuja niwe yantwaye n'imodoka aca ashaka kumfata ku nguvu, tugwanira mu modoka turagwana gushika naho menagura imodoka twarimwo. Ibihe byose ndamenagura ndakomereka ku maguru, inkovu n'ubu ndazifise. Umuntu rero akabandanya avuga ko yaruhiye gushika kuco yashaka kumufata ku nguvu maze kumuhonyora mu gatuntu, aho n'ubu akibabara. Ico gihe yaciye asama imbanye. Yarabandanije agira ati hanyuma amaze kumfata ku nguvu naciye ntwara inda, tashe mu Burundi mfise inda y'amezi 5 kuko maze kubona ngize ico kibazo ndaciye nturuka. Barandondeje baca baramfungisha amaze amezi 5 mfunze. Hanyuma narituye ambasade barabinyurukiramwo baramfasha, hanyuma ndateba ndataha. Ubu rero ndi mu gihugu c'u Burundi. Umwana navyaye w'umwarabu barakwije amezi 9, avuye mu Burundi afise umugabo n'abana, urumva ko atari ibintu vyoroshe. Ubundi mugore avuga ko yafashwe ku nguvu arabihisha umukoresha we, watinya ko bohava bamugirira nabi, nawe akagira ati nabuja nahora ndamusaba ivyangombwa vyo gukoresha iyo ngiye mu kwezi, abona ukwezi kwa mbere kuraheze ntabimusavye, ukwa kabiri yarambaza ngo atakibazo mfise ndamuhakanira nanka yuko bohava banyicirayo. Nabuja yaciye anjana kwa muganga kumvuza, hanyuma muganga ndamubwiza ukuri ko vyashitse bafata ku nguvu, nawe yaciye abibwira mabuja. Dushitse muhira yarambajije uwanteye iyo nda, ndamwishura ikintu kimwe gusa, ntiwibuke ko aho wahuruja hose twahora tujana, ariko barigeze kunsiga ngaha muhira rimwe gusa, kandi ayo muhira ubu afise umugabo n'abahungu, nta kindi nongeyeko. Wowe avuga ko baciye bamubwira ko kiringo co gukora kirangiye, baca baja kumuta mw'ishamba rinini hari ibintu binuka. Matilda nawe
nyene. Ambasade y'u Burundi muri Arabia Saudite yaramufashije arataha, bavuga ko ahanzwe n'ingorane z'ubukene mu buryo bimugora no kugaburira uwo mwana w'umwarabu. Agira ati ubu bwoko bw'abarabu nabwo buragoye ntapfa ivyo ariye. Aho ngeze ndaja gusaba akazi baca bambwira ngo hari umuntu abyarana n'umuzungu ashobora kuja gusaba akazi, canke ngo hari umuntu yavyaye umuzungu ashobora kwicwa n'inzara. N'ukuri badufashe biragoye, nibwo rero yoba yarabivuze. Hari ibyo gukubitwa no guheranirwa abagore n'abigeme baja kurondera ubuzima mu bihugu vy'abarabu bahura navyo. Bavuga ko bakorerwa ibibi byo gukubitwa no kwimwa umushahara. Iyo bagize baravuga ngo barakubitwa kubera ko baba bagiye baciye mu nzira z'ibinywabi, barabura abo bitura canke babaronka, naho ugasanga barasinzikaye. Ivyo ntivyo vyashikiye uwitwa Miriam Ndayishimiye mubona ngaho kuri iyo sanamu w'imyaka 26. Avuga ko yabanje kuja muri Kenya mara y'amezi 4 kuko ngo byabanje kugorana. Akaba agira ati umumama wo muri Kenya niwe aba afise ibitabo vy'inzira, nta n'umwe abikora ko abatinya ko ubonye ubuzima urimo utoroka. Miriam washitse muri Arabia Saudite ngo mu mezi 2 ya mbere yarafashwe neza banamuhemba, ariko ngo ibintu vyagiye guhinduka. Hanyuma akaba agira ati ku kwezi kugira 3 basubiye kumpemba gushika n'umwaka urahera, ntanguye kubishuza niho batangura kumerera nabi. Baranyima indya, baranyima amazi, ku buryo nari nsigaye nywa amazi yo muri wese canke akazu ka surwumwe. Narigiye mfise iryinyo rimeze neza, ariko ubu mfise igipande nako gutwi naho narakubiswe. Miriam Ndayishimiye avuga ko yakubiswe mu kiringo c'amezi 6. Ati buri munsi nakubitwa inkoni y'amajana 2 mu gitondo canke 150. Naratorotse nciye mu idirisha ndashimira Imana ko bikunze, ndishikira ku gipolisi ariko gica kensubiza hahandi. Ubwo nasubiye hahandi noneho baca barugara gose ku buryo ntakironka aho nca ngo ntoroke, barankubitisha inkoni, baragiza inka hamwe n'ibirato bisongoye vy'abagore birya biba birimwo imisumari. Umubiri wose usigara hari inyama kandi nuka cane. Miriam avuga ko batinze baja kumuta, aza gutabarwa n'uwundi mwarabu aramugaburira amujana muhira iwe aranamuvuza. Aho yagize ati barabo bose si babi, uwantabaye yitwa Ali sinzopfa ndamwibagiye. Ambasade y'u Burundi muri Arabia Saudite yaramufashije aratahuka. Mu kwezi kwa 4 mu mwaka wa 2021 tubwire ko abarundi 41 bari bugaraniwe mu nzu imwe i Kampala muri Uganda, bagomba kujanwa mu bihugu vy'abarabu hadakurikijwe amategeko, barabohowe. Ivyo bikaba byaremejwe n'abajejwe iperereza. Charles Twine ni umuvugizi w'ibiro vy'iperereza vya Uganda bwiye BBC ko abo bagore bose bavuye mu Burundi bazanwa muri Uganda, aho bashizwe mu nzu barindiriye kujanwa mu bihugu vy'abarabu. Kindi twobibutsa nuko mu mpera z'umwaka wa 2020 igipolisi c'u Burundi carahagaritse n'abagore barenga 100 bari bugaraniwe mu nzu imwe iri muri zone Buterere muri komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Kwari 101 bava mu ntara za Bujumbura Rurare, Cibitoke, Bubanza hamwe n'igisagara ca Bujumbura, n'abagiye barafatirwa mu bihugu vya Kenya na Uganda bagaca basubizwa inyuma. Nkuko twabibabwiye, abagore rero bagenda barondera ubuzima kuko ibihugu vy'abarabu agashahara gatubutse. Bavuga ko ku kwezi bahembwa $300 mu gihe biriwe bararimira umuntu mu Burundi batarenza $30 ku kwezi. Umukozi wa leta kirangiza kaminuza mu Burundi afata $100 ari munsi y'ijana ku kwezi, ariko hari n'abadakubita ijisho umushahara bagataha bimyeza ibamfu. Hari n'abataha bafashwe ku nguvu, twabibabwiye, banavyaye n'abana barabo. Iyo ivyo bibazo bibashikiye kenshi na kenshi barondera kwitura babajanye, ariko iba bitabe canke ngo bagire ico bamarira. Userukizi bw'u Burundi muri Arabia Saudite ngo unagerageza no kubafasha, ariko kubera baba baciye mu nzira zitwazwi bavuga ko bitaborohera kubafasha. Ivyo Burundi rero ikaba yarahagaritse n'ingendo z'abagore baja gukorera nubwo vy'abarabu, ibasaba guca mu nzira zizwi neza. Mwaka uheze leta y'u Burundi yaragiriranye n'amasezerano y'ibihugu ca Arabia Saudite yo kuza bararungikayo abakozi mu nzira zizwi. Gushika ku itariki 6 z'ukwezi kwa mbere y'umwaka, amashirahamwe 17 niyo yaramaze kuronka urusha rwo kuza barungika abakozi muri Arabia Saudite. Niyo nkuru rero twari twabateguriye muri iki gitondo ku
abagore n'abigeme baja guhiga ubuzima mu bihugu vy'abarabu cane cane muri Arabia Saudite, bamwe bamwe bakagaruka bavuga ko bahotewe mu buryo bugiye bitandukanye ndetse bagaharanirwa amahera ababa abakoreye. Banywanyi bacu turaza gusubira kubashikiriza andi makuru arabavugwa cane bisata bigiye bitandukanye ko mubizi imisi yose tubagezaho byinshi bavugwa cane mu mutekano agateka kazina muntu ubutungane ndi haba havugwa cane mu kibano. Vyose rero bironka ngaha ku Muhuza TV iyo fyanze kuri subscribe canke sabone utari wabikora ufyonde ko kugira ngo utazaja ushikwa navyo imisi yose tubishikirije. Imana bahezagire musi wose turaza kubandanya kubana muze gucikwa.